kenshi na kenshi dusanzwe tumenyereye yuko umukenyezi abazwa vyose, umukenyezi ugasanga mu rugo ibintu byose niwe vyega, haba ibibondo, haba n'umucanco wiwe araba we, ndetse ugasanga niyo bishitse mu rugo umukozi yifuza ikintu abwira umukenyezi, aca ku mukenyezi, cyangwa naho umwana ikibondo ciwe coba cifuza gushika kuri ku mucanco wiwe gica kuri nyina. Rero urumva yuko umukenyezi ari wa wundi abazwa utuntu twose, yaba n'indero, yaba n'ibigiye bitandukanye byose uza gusanga bariko bagenda babibaza umukenyezi. Umukenyezi niwe mutwe, novuga nti niwe mutwe, novuga nti niwe muntu ashobora gukiza canka akica mu rugo, byose niwe biraba. Urugo rumeze neza bibazwa umukenyezi, urugo rumeze nabi bibazwa umukenyezi. Umukenyezi niwe nkingi y'iterambere ry'urugo rwiwe. cyane cyane ko kenshi tukunze kubona yuko by'ukuri ugiye kuraba ibibondo biba biri dufate nk'ahantu ukaza ubona ngo ujya mwana yaretswe nabi kweri. Iyo rero bavuze iryo jambo uca uhindukira ukibaza imaje ya nyina wiwe, ukibaza mama wiwe yareze nabi. Rero urumva yuko imaje babonamo ikibondo bayibonamo nyina, nimba ico kibondo gifise indero nziza bavuga bati nta nkeka uyo mukenyezi yamureze afise indero nziza. Ugasanga rero ikibondo gifise indero itari nziza idashemeye, uca usanga kenshi bakunda kuvuga bati nukuri turifuza kumenya uwo mukenyezi yamureze, nyina w'umwana ngo nyina wiwe ninde, ngo ico twereka nyina w'umwana, ico twereka nyina wiwe rero hoho ngo n'ubugesera. Rero tukagaruka tukavuga tuti nukuri vyari bikwiye yuko umukenyezi ahabwa ikibanza kinini mu muryango, cane cane kuko aho tuza kubona neza na neza cyane cyane ingaruka mbi zikunda gushikira umukenyezi mu rugo. Mugare yo gushikira ingaruka mbi turibaza duti rero akamaro umukenyezi mu rugo nakahe? Mbega umukenyezi bamufata nk'iki? Umukenyezi muri rusange boba bamuha ishusho iyihe, igicapo ikihe? Kenshi na kenshi tukunda kubona yuko umukenyezi bakunda kumuha ishusho yuko ari maboko igihumbi, ugasanga ni wa mukenyezi bamwiteze ko umusaruro mwinshi cyane, bamwiteze ko iterambere rininiya cyane mu muryango, biteze yuko hariho azovana urugo akagenda rusimbisha kugeza ruteye imbere, kugeza rugeze kure, kugeza rugeze kure. Kuko ikintu iterambere ry'urugo kugira urugo rutera imbere byose biraba umukenyezi. Na cyane cyane ko na Bibiliya kenshi nakunda kwivuga yuko ngo umugore w'incabwenge yubakisha urugo, yubaka urugo. Umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe n'ibiganza vyiwe, umugore w'ikijuju nawe asambura urugo rwiwe n'ibiganza vyiwe. Rero nuko rero niyo mpamvu umukenyezi bamwita cyane cyane maboko igihumbi, kuko baba bazi yuko vy'ukuri ni inabikogwa, ni wa wundi afise numwe akora ibintu 10 icyarimwe. Umukenyezi aramesa, umukenyezi arateka, umukenyezi aroza abana, umukenyezi aragaburira abana, araja no kukazi. Uwo munsi nyene byose bikarara bikozwe, agakora n'imirimo yiwe ya misi yose, ibintu byose akabikorera icyarimwe umunsi umwe nyene. Ibyo umugabo atoshobora gukora, umugabo akazi kamwe karashobora kumuruhisha akavuga ati je ndarusha cyane, ariko umukenyezi ibintu byose ashobora kubikorera icyarimwe kandi byose bikagenda neza, kandi n'imirimo yiwe ikabandanya asanzwe akora mu buzima bwiwe bikabandanya n'ibindi byose byo mu rugo bikagenda neza, akabikora byose kandi
bikaba ari byiza cyane. cyane cyane ko umukenyezi kenshi bagaruka bakamwita ngo ni nyina w'ibibondo. Two tugenda tuvuga akamaro cyane ku mukenyezi mu rugo, kuko iyo bamwitwa nyina w'ibibondo twagira tuvuge iri jambo niwe aribaruka, aratanga ubuzima, atanze ubuzima. Rero ibyo bibondo kugira biboneke nuko hari umukenyezi. Rero kugira ngo bajye babone ko habonetse umwimbu w'ibibondo nuko byaciye ku mukenyezi, kuko umucance we niyo vyishoboza, niyo mpamvu yashatse umukenyezi. Rero akamaro ko kwibaruka ni iteka cyane ku mukenyezi, rikaba ni iteka ku muryango. Rero niyo mpamvu kenshi tugunda kuvuga duti ni nyina w'ibibondo. Niko rero kamaro kenshi na kenshi gakunda kuba gahari. Umukenyezi rero kenshi ni umufasha. Hahandi uvuga uti umufasha niwe afasha ibyo umugabo atoshoboye, umukenyezi araza novuga nti niwe yunganira, n'umwunganizi. Araza kunganira umugabo. Ibyo umugabo atoshobora kubandanya wenyene, umukenyezi acaza nk'uwunganira, akamenya uko agwiye gutondeka ibintu muri uko kunganira umugabo wiwe. Kenshi na kenshi Fleury, hari abantu baca bakunda kuvuga ngo yuko ngo umukenyezi ngo iyo ariko arafasha umugabo ngo yigize ngo ingangare, ngo yigize nk'undi muntu. Ariko twebwe tubabwire duti gufasha bitandukanye no kwigira ingangare. Iyo bavuze ati umukenyezi ni umufasha, nuko yagiye gufasha icyo kintu umuntu umwe atokwishoboza, nuko ashobora kubona aho bitagenda neza agakosora umucanco wiwe. Rero niyo mpamvu tuvuga duti ni ukuri umukenyezi ni umufasha, ndetse twogera tuvuga yuko umukenyezi kandi ari imboneza. Umukenyezi ni imboneza gute? Kuko umukenyezi ni wa wundi atinyuka kuvuga ikitagenda neza, haba mu rugo, haba ku bibondo, haba ku mucanca wiwe, ndetse haba no ku byo atunze byose. Mbega twavuga duti ni imboneza gute? Ego ni imboneza, turacagaze mu rugo cyane, ntituja hanze y'urugo rwose. Iyo umukozi bitagenze neza niwe ahagarara akabwira umucanca ngene bimeze. Iyo abana batariko barumvikana niwe ahagarara akababera imboneza, akabigisha uburyo bashobora kwitwara, uburyo bashobora kwifata, uburyo bashobora gukemura ikibazo, uburyo bashobora ndetse no kwirera. Ahanini niwe anamenya ingorane ziri mu rugo. Ikintu cyose kiri mu rugo kitagenda neza, cyaba ikigenda neza, cyaba ikitagenda neza, niwe abimenya. Kuko uwo mugabo ntavyamenya. Umugabo ava muhira mu gatondo agasubira kugaruka aje kuruhuka, ibibera muhira ntavyamenya. Ariko umukenyezi ari ngaho kugira amenye ikintu cyose kiriko kibera muri urwo rugo, cyaba ciza canke atari ciza, akakimenya kandi akamenya n'ingene ashobora kugitorera inyishu, ibintu bigasubira ku murongo. Yes, nuko rero akandi kamaro kenshi na kenshi dukunda kubona ku mukenyezi, ndetse abantu benshi bakunda kubifatira ko nk'icitegererezo, novuga ni umukenyezi kenshi ni kimararungu cyane gose. Umukenyezi aramarirungu, ivyo bibaza abagabo nibo babizi. Ega n'Imana yarema uyu mugore, yarema umugore yarizi nyene ko ari kimararungu. Urabona ko umugabo ari mw'irungu ryawe nyene, uzira umuntu atararongora. Iyo ukiri umusore uba uri mw'irungu, ewana. Kandi wanashima hariho n'indirimbo zigenda zibisigura neza, ngo urakiza irungu, ngo uragiye urumva. Oya, kandi ikindi naco uzirabe umuntu yarongoye, uzirabe isura yarafise,
nisubira kuba nk'iyo yayindi agafreshere kaca kaba kose urumva niba utahora afise ifreshere aca agira ifreshere kubera iki yaronse umuntu aza kumumara irungu umuntu amuganiriza akareba ari wenyene ntiyaronka n'ico baganira ntiyaronka n'iki mugabo ubu yaronse uwumuganiriza bagatwenga ibintu bica bigenda neza no ku mubiri bica biseruka kenshi na kenshi rero ariho n'igihe usanga uwo mucace wiwe mu rugo abiwabo batahura bari bafise akamweme n'iki ugasanga arazanye umukenyezi uwo mukenyezi aratumye haba urugwiro aratumye haba akamwemwe aratumye haba gusabana ndetse no kwitanaho kuko uyu mukenyezi nyene aba ari kimararungu aba ari wa mukenyezi avuga ati jewe akamaro k'umukenyezi ndakazi ni nayo mpamvu rero tuhagarara kenshi no musi ku mumaro cyane cyane kuko uyo mukenyezi nyene niwe atuma akamwemwe kaza uzurabe na kenshi iyo hatari umukenyezi burya nukuri nta kamwemwe gasubira kuba umwe araza aja mu vyiwe uwundi akagenda kuko wa wundi yahora wa mutima waguse wahora ubegeranya bose wahora ubakira bose ntawuba ugihari uzurabe n'umuntu w'umushinga ntahe yaba afise umukenyezi hama akamubura akitaba nk'Imana akamubura bajya bapfaka kujya kugupfakara uzurabe ucumengo akamwemwe karagiye ucumengo nta munezero abagifise kubera iki kimararungu wiwe yagiye wahora amumara irungu yagiye ntawe bagihari ugutwenga ntasubira kugira umunezero yahorana kuko hari ico ababuze akabavukiwe kaba kagiye hari ico ababuze wahora amumara irungu abagiye urumva ibintu ntibisubira kugenda neza arico gituma umukenyezi ari kimararungu by'ukuri umukenyezi nubwo hari ubumaro bwinshi amaze mu rugo ariko haraba kenshi na kenshi n'intambamyi ugasanga intambamyi zigiye zitandukanye ziramusanze mu rugo kandi yaragiye agiye kubaka ugwiwe agiye kugira ngo ashobore gushikana kure urugo rero turashobora kwibaza duti mbega kuko iyo umukenyezi agiye mu rugo arahigwa nk'uko aba agiye abyiteze mbega hoho nta ntambamyi ashobora gukurayo ugasanga agize arahuye n'intambamyi zigiye zitandukanye rero novuga nti intambamyi ntizibura ni nk'uko no guhigwa bitabura novuga nti izuba rirarasa ariko imvura ikagwa n'ibihe biba biriko biraca ku muntu ariko kenshi na kenshi intambamyi zo ntizibura intambamyi rero twavuga nizi iyo mu muryango atakiriwe birashobora gushika ugasanga umukenyezi aragiye mu muryango ariko uwo muryango ntumushimye ntumwakiriye neza nk'umukenyezi muri ico gihe aragira nawe ntasubira kwiyumva neza nk'umuntu wo muri urwo rugo aca yumva umengo n'uyundi muntu novuga nk'umuzanano nk'umuetranje ntiyumvamo urwo rugo nk'aho umengo n'urwiwe niwe akwiye kumenya ingene atwara urugo rwiwe mu gihe umuryango utariko uramufata neza cyane cyane ko iyo tuvuze ngo kugira gufatwa mu muryango neza nabo uhasanze hariho n'abandi bashobora kujya kubaka urwo rugo rwabo ariko ugasanga abacance bagiye kubakana nibo babihindutse mu nyuma ugasanga wa mucance hakumushigikira cyangwa kumuba hafi niyo aba y'uwa mbere wo kumujya umutima wo kumushira hasi ugasanga uwo mukenyezi rero birahejeje biramuvunya umutima biramuca intege bikamubuza n'ingene akwiye ingene novuga yo kwisanzura mu rugo rwiwe akamenya ingene akwiye kubaka urugo rwiwe akamenya ingene akwiye gutwara urugo rwiwe ingene akwiye gutondeka ibintu mu rugo rwiwe kuko haba hariho ibiriko biramuzitirira novuga ko aba ari nk'inzitizi kuri we ziriko ziratuma ingene yotwara urugo rwiwe cyane cyane ko kenshi na kenshi by'ukuri iyo atakiriwe umukenyezi
ni ukuri ntibiheza bimuhire kuko umuhezagiro wa mbere ni uwo iyo avuye umuhezagiro wa kabiri ukaba iyo agiye rero uwo muhezagiro wa kabiri yawubuze nawe ni ukuri ntaheza amererwe neza rero turagaruka cyane tukavuga duti intambamyi yindi ishobora kumushikira umukenyezi ni uruvyaro mu gihe kenshi bikunda kuba ku bakenyezi batevye kuronka ibibondo canke bataronse ibibondo ugasanga birabaye intambamye mu rugo kubera ugasanga bariko baramutukagura ngo wantavyarawe canke ngo bakamuha ibitutsi bitandukanye ivyo rero biravuna umutima nk'umukenyezi mu rugo birakuvuna umutima bikakubabaza kuko nawe ico kibondo wari ugishaka nta mukenyezi yokwanga ikibondo umukenyezi wese yifuza kuba afise ikibondo mugabo mu gihe umuryango utaciye umushigikira umube hafi umuremeshe mu mwanya aba atararonka ikibondo akaba ari uza kumutukagura umuvuna umutima ibyo byose biraba intambamyi zo gutuma rwa rugo uko yarakwiye kubaka urugo rwiwe bikamuca intege cyane cyane kenshi dukunda kubibona yuko iyo umukenyezi abuze uruvyaro ni ukuri amakosa ntaja ku mugabo ahubwo ajya ku mukenyezi umukenyezi ugasanga ngo niwe atavyara nkaho umengo n'umugabo ntiyoreka kuvyara vyamabigwa ku mukenyezi rero ariko ari igihe n'umukenyezi ashobora agahigwa akibaruka ivyo bibondo ugasanga yibarutse ibibondo vyinshi rero intambamyi zikunda kuboneka ngaho ku bibondo ziraba kuri kote zibiri urashobora kubura uruvyaro bikaba intambamyi ikomeye cyane cyangwa wagenda kuronka na rwa ruvyaro ugasanga bizanye iyindi ntambamyi yindi novuga nti intambamyi ikunda kuba niyi kenshi na kenshi bikunda gushikira abagabo ugasanga ariko aridodomba yuko wagiye kuvyara abana benshi amakosa akayiguta ko waje kuzuza urumva amakosa akayagutako kandi atari uvyara wenyine amakosa akaza kuyuzuza kuri wa mukenyezi wiwe kandi wa mukenyezi wiwe atari wenyine bari babiri wavyaye abana benshi ngo atavyo mwavuganye nkaho umengo ni wowe ubifisemo uruhara cyane usumba nkaho umugabo wewe nawe ntabifisemo uruhara ari uruhara rwa mwebwe mwese nuko rero kenshi na kenshi intambamyi irakunda kuhaba kuko usanga umukenyezi ariko aravunwa cyane cyane ko ivyo bibondo bimutwara inguvu nyinshi kuko kwibaruka burya ntibiba vyoroshe no kurera ntibyoroshe na gato kandi umukenyezi ni maboko igihumbi na bya bikorwa tutibagiye na bya bikorwa byo mu rugo uri kuraba abana uri kurarera abana ufise ibikorwa byinshi biri imbere yawe n'aba bana bose bari imbere yawe utegerezwa kwitwararika umwe ukamenya ingene ukwiye kumurera ingene umurera ugaca usanga ibintu byose biguhurije ko uragize umuruho muri urwo rugo byose ibyo byose nizo za ntambamyi dusanga mu rugo dusanga ku mukenyezi iyo ari mu rugo cyane cyane ko kenshi iyindi ntambamyi ikunda gushikira umukenyezi mu rugo ni hahandi usanga ikibano kimuremereye ni ukuri abakenyezi by'ukuri ikibano kirakunda kubaremera ugasanga arahuye n'ingorane mu kibano kumbure uwo muryango yagiyemwo bawuzi ukundi kuntu cyangwa kumbure uwo mugabo wiwe yaragiye ko bamuzi ukundi kuntu ugaca usanga ikibano kiriko kiramuremera mbega watwowe na nako mubona mbega ujya muhungu waruzi ibi n'ibi mbega ujya muryango winjiyemwo urawuzi ukaza wumva bariko bamuca intege ikibano kiko kimuca intege nawe kuko ni umuntu ugasanga ariko arahahungabanira kuko nakubeshe amabwire araba aragoye aranasambura urugo rero ucushira ko umukenyezi kumwitwa amaboko igihumbi umwitwe umuzezwanzu umwitwe umufasha umwitwe inabibondo hama ucushirako ikibano naco kimuremere uzosanga uwo mukenyezi n'ukuri umuravye
indani atameze neza. Intambamyi rero ni nyinshi cyane ntawozivuga ngo azimare, ariko rero turagaruka tukibaza duti mbega umukenyezi twokora iki kugira ngo umukenyezi yoroherwe mu rugo? Ni iki cogenda kirakogwa? Hogenda harakogwa iki haba ku mugabo wiwe, haba mu kibano, haba mu muryango, kugira ngo umukenyezi agende. Icyo twakora rero cyane cyane kugira ngo umukenyezi ayoroherwe ndetse abanze kwisanzura mu rugo rwiwe, ndetse yiyumve yuko atatereranywe ndetse urugo ari urwiwe by'ukuri. Duhagaze cyane cyane ku ruhande rw'abagabo, ni ukuri umukenyezi ni inkingi y'urugo kandi n'umuzezi wa nzu kandi ni umufasha wawe. Rero uwo mukenyezi wamuzanye kugira ngo ashobore kuba muri rwa ruhande udashoboye kubamwo, cyangwa aze kugira ngo ateze imbere urugo rwawe. Icyo rero wokora ni ukuri mwishimire, muhe ikibanza akwiye, mushigikire. Abakenyezi bakenewe gushigikirwa. Umukenyezi ashigikiwe, umukenyezi ashigikiwe n'umugabo wiwe, ni ukuri nta kintu na kimwe kimunanira, nta kintu ibintu byose arabikora kandi byose bikaba ku rutonde kubera afise ikimushigikiye nk'umugabo wiwe. cyane cyane iyo ushigikiye umukenyezi usanga by'ukuri ibyo akora byose bigenda neza, ndetse usanga n'iterambere mu rugo ryiyongera, kuko ntuba uri wenyine, uba ufise wa muntu aza kugira ngo aguhe ubufasha, kandi ubufasha buvuye by'ukuri ku mutima, atari bwa bufasha bw'igiheyiheyi bumwe buza ngo bukiruka. Rero twavuga duti tugarutse cyane cyane ku kibano, ni ukuri mworeka kuza muraca intege umukenyezi. Umukenyezi ni uwo gushigikirwa, umushigikire. Umukenyezi by'ukuri umuciye intege, novuga nti abakenyezi barakora n'ukuri kandi bafise uburyo bwihariye, uburyo bisangije bakoramo ibintu byabo. Impano Imana yashize mu bakenyezi, nukuri Imana yashize impano idasanzwe mu bakenyezi. Abakenyezi n'abantu bakora ibintu novuga nti umuntu w'umugabo atoshobora. Umuntu w'umugabo atoshobora. Umuntu ushobora gukora ibintu 10 icyarimwe mu mwanya umwe, kandi muri uwo mwanya nyine byose bigakora kandi byose bigaja ku murongo, byose bigakoreka. Urumva ko ari umuntu akwiye gushigikirwa by'ukuri, ari umuntu akwiye gufatwa ukuboko, akeneye ikintu kimufata ukuboko kugira ngo abandanye muri ibyo mu byo ajejwe. cyane cyane rero novuga nti tukiri aho nyene mu kibano, ni ukuri ikibano kirakwiye gushigikira cyane gushiramwo ukuboko kuboneka, kuko umukenyezi by'ukuri iyo abaye imboneza y'ukuri, ni ukuri arema ikintu kinini cyane, arema impinduka mu muryango idasanzwe, kandi iyo mpinduka mu muryango niyo igaruka ikubaka ikibano. Rero ni byiza rero ko mu kibano guca intege umukenyezi twohindura uburyo tubitwaramwo, ahubwo tukamushigikira kandi tukamwubahiriza mu ngingo izina ziriya cyangwa mu ntererano umukenyezi aba ariko aratanga. Tugaruka rero cyane cyane duhagarara cyane ku muryango wiwe abagiyemwo, nawe woreka kubaca intege, ukareka guca intege umukenyezi arakeneye gushigikirwa, yaba afise ibibondo, yaba atararonka ibibondo, ibyo yoba arimo byose, ni ukuri umuryango urakeneye kumushigikira, akabona ko afise ikintu, akabona ko afise umuryango uri kuramushigikira, biramutera intege zo kumenya ingene akwiye gutwara urugo rwiwe, akamenya ingene akwiye guteza imbere urugo rwiwe, kuko abafise abamushigikiye nk'abantu bo mu muryango. Umuryango ni nkenerwa cyane mu gushigikira
umukenyezi. Yes, nuko rero nizere ko tuko turagenda tubana neza kuri mwebwe mwese muko mugenda mudukurikirana, ndetse nizere ko mugenda muranyugwa akamaro mukuramo n'inyigisho zigiye zitandukanye, cyane cyane ku bumaro umukenyezi mu rugo, umukenyezi aba afise mu rugo. Twege tubona yuko umukenyezi abazwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, umukenyezi agenda aratungwa ko agatoki haba mu byiza cyangwa haba no mu bibi, ndetse twege turabona neza ko umukenyezi ari maboko igihumbi, ndetse ari nyina w'ibibondo, umufasha, imboneza, umumararungu n'ibindi. Neza neza umukenyezi ntakwiye gushira kure, ahubwo umukenyezi bari bakwiye kumushira hafi cyane, bakamukurikirana, ndetse n'ivyo agenda araterera intererano yiwe cyangwa ivyo agenda arakora bigashigikirwa, kugira ngo umukenyezi ntahure n'intambamyi twagiye turabona, ntahure n'intambamyi zo mu kuvyara, intambamyi z'urugo, intambamyi ndetse z'ikibano. Nuko rero